Radio Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini. Bagenzi namwe bakunzi ba radio Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini turabaramukije amahoro y'Imana kaze mu makuru yo kuri radio yanyu Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini yo kuri uyu wandwi ruheshi umwaka w'ibihumbi 2024 jewe mwumva kuri micro ndi Angelize Mahoro engineer Barakamfite Diodone ni wariko aradufasha mu hinga bw'ivyuma kugira amajwi abashikire atagira akanenge aya makuru yatunganijwe na Semutungwa Yoronimu ingingo nkuru ziyagize nizi zikurikira. Mu Burundi ngo vyayangaye ngo leta Evariste Ndayishimiye ishobora kutaronka imishahara y'abakozi guhera mu mpera z'ukwa gatandatu turimo ngo n'ikibazo c'igitoro cabuze inyishu kubera mu banki nkuru y'igihugu nta mahera y'agaciro asigayeyo kubera kubura inyishu y'ibibazo vyinshi vyugarije igihugu Evariste Ndayishimiye ariko arazunguruka mu basirikare abagirisha amanama agerageza kubaremesha abapolisi biwe n'imbonerakure nabo birirwa barasaka mu banyagihugu kugira babatere ubwoba ntihagire n'uwiyumvira kuduza urutoki wabaze ikibazo ku bibazo vyugarije abarundi eka Evariste Ndayishimiye atanguye no kunumya ibimenyesha amakuru vyubahuka kwandika canke kuvuga ibitagenda neza mu gihugu muri Kongo ngo Tshisekedi ariko arakomeza ibirindiro biri mu za Uvira muri Kivu y'Epfo eka na Evariste Ndayishimiye abandanya arungika abandi basirikare mu minembwe mu ntumbero yo gutangira ngo ingwano ntishike mu Burundi hagati aho ngo ariko haraboneka agahengwe muri Kanyabayonga ariko muri Sake hoho ngo nubu ibifaro baguma babirungikayo kugira bitere amabombe mu duce ingabo za M23 zisanzwe zirimwo inyuma yaho ingabo za SADC zinaniriwe gukura ingabo za M23 mu birindiro vyazo baro vyabo bimwe bigaturirwa ibindi bigafatwa ejo ngo hasubiriye kuboneka muri Sake ibifaro vy'abacangero ba Wagina vyoba bigiye kugenda gute turabica hirya no hino turasubiriye kubaramutsa kaze mwidonido ry'aya makuru mushikirizwa na jewe Angelize Mahoro mu Burundi ngo aho vyakabereye ni kera mu mpera z'uku kwezi ngo Evariste Ndayishimiye ashobora kubura amahera yo guhemba abakozi ba leta kuko ngo mu kigega atamahera asigayeyo kugira abanyagihugu bahanzwe n'ubukene ntibagumuke Evariste Ndayishimiye ariko aragirisha amanama abasirikare abaremesha apolisi n'imbonerakure nazo bariko bagira isakwa mu banyagihugu kugira babatere ubwoba ngo nibimenyesha amakuru bivuga ibitagenda neza biriko biracecekeshwa n'inkuru ya mugenzi wacu Jean Christophe Mugisha Tubivuge tubisubire ubutegetsi bwose iyo bubuze inyishu z'ibibazo vyugarije abo butwara igikurikira no kubasamaza hakoreshejwe amasengesho canke naho bakabatera ubwoba bakabatera umubabaro usombiriza uwo kubura ivyangombwa mwarumvise amagrenade yatewe ibujumbura amakuru yo kwizera yerekana ko bajya igipolisi cerekanye ko ari bo bateye amagrenade canke bafise uruhara muri bijya bitero ari abantu bari bamaze iminsi mwiperereza ya Evariste Ndayishimiye bariko barategurwa kugira bazokwerekanwe bibaye mu vyukuri ni perereza nyene ritunganya bijya bitero kugira abarundi bareke gushira cane umutima ku bukene ahubwo bahangayikishwe n'ubuzima bwabo buba bugeramiwe hagati y'ibi bibiri hari kiba kiruta ikindi hejuru y'ivyo bitero vy'amagrenade hakurikiye gusaka abanyagihugu mu mazu yabo amakaritiye akunda gusakwa n'amakaritiye asanzwe bamwo abatutsi benshi muri Cibitoke bamaze kujayo kabiri kose mu minsi itarenga 3 kwa kabiri ruheshi ibihumbi 2024 bagorobeje ku mabarabara ya 6 na 7 kuwa kane ruheshi naho bagorobeza gusaka ku mabarabara ya 14 15 16 na 17 aha hose naco bakuyeyo ariko basiga bateye ubwoba abanyagihugu babatuka babakubita babacunagura kugira bamana ubwoba no kuja gusaka cane mu makaritiye arimwe abatutsi benshi bifise ico bivuga kuri CNDD FDD Evariste Ndayishimiye abagomba kwereka abasNDD FDD ko abatutsi aribo kibazo kugira bibagira mabi ariko arabakorera abakenesha
ahubwo biyumvire kwica bagenzi babo b'abatutsi ikibazo kibe gihinduye isura. Ariko rero ngira abasenede FDD baramaze kubona ko atari abatutsi batumye babura igitoro, babura amatara n'amazi, babura gasukari n'ibindi vyankenerwa byose. Ikindi kiranga ubutegetsi bwaburaniwe no gucecekesha abamenyesha makuru bose bagerageza kuvuga ibitegenda neza mu gihugu, kuko bwibaza ko abanyagihugu bo hava bagumuka. Reverien Dikuriyo wewe ageze ku ntambwe yo kuvuga ko abategetsi ba CNDD FDD bagiye kurihisha amahera abakoresha rwa rubuga rwa WhatsApp kugira ngo abayikoresha babe bake mu Burundi. Uyu munsi abanyamakuru bigenga mu Burundi nta kibanza bafise, abafise uburenganzira bwo gukora bidegembya nabemera kuvuga ivyo Ndayishimiye yirirwa arahenda abarundi ko ibintu bimeze neza, kandi ku kibuga babona igihushane c'ivyo avuga. Abo se abamenyesha makuru n'ibikoresho vyiwe, ariko bomenya ko umumenyesha makuru akorera inyungu z'abanyagihugu, adakorera gusa inyungu z'ubutegetsi bumuhemba. Abamenyesha makuru n'abakenyezi babiri barafunzwe ku karenganyo mu Burundi. Pascal Ntakirutimana akorera ikimenyesha makuru Iwacu yaratswe kunyuruzwa n'abapolisi kwa gatanu ruheshi 2024 nk'igihe c'isaha imwe y'ijoro. Ngimana yarakinze arabasiga, ariko bagiye bamutwaye telefone yiwe. Ibi byashitse mu gihe wa mugwi CNC ujejwe kugenzura ibimenyesha makuru utwarirwa mu biro kwa Evariste Ndayishimiye waruherutse kugabisha ikimenyesha makuru Iwacu ngo candike inkuru zihengamye. Ni kabiri na rimwe naco bakacugara canke bagafunga abamenyesha makuru bacu. Inkuru yashavuje ubutegetsi bwa CNDD FDD ngo yereke ikiganiro umwigisha Julien Nimubona yahoze ari umushikiranganje w'indero yahaye ikimenyesha makuru Iwacu, aho yavuze ataryo munwa ko abategetsi batwara Burundi uyu munsi ataco bamaze, ari nkandagira bitabo ataco bazi. Yavuze ukuri bose babona bagaceceka. Eka n'abasenede FDD basanzwe batariko barakamisha ubutegetsi uno munsi babibona uko ntibubahuka kubivugira habona, ariko barahihishije. Bamwe ntibatinya kuvuga ko ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye buriko burateza urubwa abahutu muri rusangi, ko Evariste Ndayishimiye ahejeje kwerekana ishusho mbi y'ubutegetsi bw'abahutu budashobora kuyobora igihugu neza. Julien Nimubona rero yogaba, kuko nakagwe k'abasenede FDD kari ku butegetsi kadashoboye gutunganyiriza abanyagihugu, kwica byovyo karabishoboye. Amakuru adushikira acorotse bamwe mu bapolisi bakoreshwa muri nk'ubwo bwicanyi amenyesha ko mu minsi iri imbere ubwicanyi bugiye kwiyongera muri ya ntumbero yo kunumya uwo wese yaba umusenede FDD canke ubutariwe azoba yubahutse gucira amate hasi akavuga nabi ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Iyo myiteguro irakomeye mu gihe Evariste Ndayishimiye nawe ariko arazunguruka mu gihugu hose agendera abasirikare kugira baremeshe ntibazohave nabo bamuhindukiriza ko umuheto, kuko niwe nyene ariko ari iki gihugu. Hinge tubice ku masonga gato, burya ngo umugore wiwe ari mu bantu ba mbere bononye amahera agaciro muri banki nkuru y'igihugu. Mbere kuja mu mahanga ngo aragenda akavunja amahera menshi cyane y'amarundi muri banki nkuru y'igihugu, bakamuha amadolari ngo akayajana hanze hamwe nayo bamutekerera. Ayagarukanye agaca yavunja ku isoko y'amagendo ku giciro kiri hejuru, ngo acaronka amahera y'amarundi menshi kuko yo yakuye muri banki nkuru aba yaronse ku giciro gito cyane. N'urudandazwa rw'amafaranga aba ariko arakora ku nyungu ziwe. Evariste Ndayishimiye rero mu mpera z'ukwezi guheze yatangwe kugendera abasirikare bo muri diviziyo ya mbere, ejo naho yari Gitega muri diviziyo ya kabiri. Ngo afise umugambi wo kuzunguruka mu basirikare bose, aha ntaho kwirwa aribaza ngo mbe ashikiriza iki abasirikare. Ibibazo ni bimwe, ni ikibazo c'ubukene mu gihugu n'ikibazo ca Kongo. Evariste Ndayishimiye naho adahakana ko ibibazo mu by'ubutunzi bihari, abandanya aremesha abasirikare ko ibintu bizoja mu ngiro, abasaba gusa ko bocongera umutekano w'igihugu. N'ubu ababwira ko umwansi ari igihugu kibanye cy'u Rwanda, ko rero bategerezwa kuguma barikanuye kugira umwansi nabace mu ryahumye. Ku kibazo ca Kongo abasirikare babwira ko batavuye hasi ngo ingwano baje kwigwanira muri Kongo hakiri kare, ko mu mwanya n'umwanya ishobora kubasangira Bujumbura kandi izobagora gutsinda. Yagize ati nakugwanira mu magi, ati ngwano no kuyisanga yiri. Ngico ico yitwaza kugira ngo abibagize amabi yose bariko barabonera muri Kongo, aho nabafashwe ku rugamba adatinya kubihakana izuba ryaka. Evariste Ndayishimiye yasabye abasirikare kureka kumviriza amakuru aca ku mungagurukana bumenyi, kuko ngo avuga ibitari vyo ku gihugu ca Kongo. Yabategetse kubaha no kumviriza inzego za gisirikare zibarongoye gusa. Yabemereye ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira abasirikare bagiye muri Kongo kugwanya M23 bazohore baronka akarusho ku mushahara wabo. Amakuru ava muri Kongo anavuga ko Tshisekedi yabaheruka gutuma umukuru w'ingabo ziwe kugira abasirikare b'abarundi ko bagiye kuje barabaha agashiruka bute buri kwezi kugira bakomeze ishaka ryo kugwanya M23. Tubitega amaso. Arakoze mugenzi wacu Jean Christophe Mugisha.
Tshisekedi yumvikanye na Evariste Ndayishimiye ko bokongereza abasirikare muri Kivu y'Epfo za Uvira na Minembwe kugira batangire M23 ntizoshikeyo. Muri Kanyabayonga naho ngo nta ntambara zahazindutse uno musi, ariko muri Sake hoho ngo ibifaro biriko birarundwayo. Ivyo vyerekana ko intambara ishobora gusubira kwaduka umwanya n'umwanya. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Christophe Mugisha. Ikimenyesha makuru Minembwe Capital News cyanditse kuwa kane ruheshi 2024 ko abasirikare ba Evariste Ndayishimiye bashitse mu misozi miremire y'Umurenge mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ngo abo basirikare bavuye Bujumbura baca Uvira baduga imisozi ya Ndondo ya Bijombo. Ngo bashitse mu Minembwe kuwa kane ruheshi 2024 baca batanga gushinga ibirindiro vyabo mu duce twa Mukaringi ku Gaturiro mu Mikenke na Kiziba hafi y'ikibwa c'indege ca Minembwe. Ngo aho hari hasanzwe hari abandi basirikare b'u Burundi bashitseyo muri nzero 2023 bavuye muri Uvira na Mwenga, aho ngo bari bagiye guhigayo Reditabara. Ayandi makuru ava ku rubego rwa Kongo n'u Burundi avuga ko Kongo yewe yafashe ingingo yo kubuza urudandazwa rw'ibitoro, ngo abarundi bahora baja kurondera igitoro Kavimvira ntibakijayo. Hagati aho muri Kanyabayonga ngo ubona gahengwe mu gihe hari amazi iminsi ari urubuga rw'intambara zikomakomeye. Ngo abasirikare ba Tshisekedi n'ingabo mpuzamakungu za MONUSCO ngo bari bajanye ingoho zose zikomakomeye ngo barabe ko bokomora burundu ingabo za M23 muri ako gace. Basanze ingabo za M23 zamaze kuva mu gisagara ca Kanyabayonga kuko zatinya ko abasirikare ba Tshisekedi bohava baterayo amabombe akagirira nabi abanyagihugu bake basigayeyo kuko benshi bamaze guhunga. Ingabo za M23 ngo zashe zigenda mu misozi ikikuje Kanyabayonga aho zibona neza ingabo za Tshisekedi na MONUSCO ingene zitegura mu kubatera. Atarukumije ibibombe mu banyagihugu ngo nta numwe yubahuka kugenda agana ingabo za M23 ziba ziri kuko ngo no kuzibona ntawe ushobora kuzibona, ngo ziba zinyegeje ku buryo basanga baziguyemwo batabizi nazo zigakora ibikenewe atangorane. Ako gakenyuro ngo niko ingabo za M23 zamazagiriye abasirikare ba Tshisekedi, FDLR, Wazalendo na SADC na MONUSCO muri Sake. Amakuru ava Sake amenyesha ko amabombe akomakomeye yatewe mu ndwi iheze ku gasozi ka Madimba kugeza naho ibiti vyose bihari bihenuka. Ngo abasirikare ba Tshisekedi na SADC bari bazi ko ari ingabo za M23 zirunze, ngo bajeje gutera amabombe bakabona nta gikakaza, ngo baciye bagenda navyo biduga vy'intambara bitamenwa, ngo bagiye kuraba ko bahoneje aba M23. Ngo ingabo za M23 bagenda zibabona bazegereye zibatsamwe umuriro ukomeye cane. Ngo ingorane bahagiriye kwari gukata ibimodoka vyabo ngo bahunge, kandi bariko bararaswa hirya no hino. Bimwe muri ivyo bifaro babitaye aho barahunga, abandi barahapfira, abakomerekeye ngo ntibagire igitigiri. Ibifaro bimwe ngo vyarafashwe ibindi biraturirwa, ariko ngo nubu ntibagomba guheba Sake, ngo bategezwa kwirukanamwo ingabo za M23 kugira ngo bugurure barabara rya Sake Minova. Ubuhoho ngo hagiyemwo n'ibifaro vyaba bacangiro ba Wagner bari bamaze iminsi bataboneka ku rubuga rw'intambara kuvaho M23 igira bicamwo bamwe muri bo. Ngo nabo nyene uyu munsi bahagurutse kugira bomore M23 muri ako gace. Ngo bogenda bagaba kuko ngo sigikorwa coroshe kuko M23 yamaze kugota ugace bimwe bikomeye. Uyu munsi amakuru ava Sake avuga ko nubu abanyagihugu babona abasirikare ba MONUSCO na SADC babandanya bashinga ibikoho bikomakomeye muri Sake, bongera bajanayo ibifaro vyinshi mu ntumbero gutera ingabo za M23. Ayo makuru nyene amenyesha ko ibifaro vyari mu Bambiro ngo babikuyeyo bihuta mu gihe hari bombe yari yejeje kugwa muri ico kigo ca mu Bambiro. Ngo vyose baciye babihungana babijana Igoma kubibikayo, ngo bazoje barabikurayo babijana gutera bongera babisubiza inyuma. Muri izo ntambara zimaze imisi zibera muri Sake hari amakuru ataratozwa neza avuga ko hoba hari abasirikare ba SADC ico gihe bari mu bifaro byafashwe boba barafashwe mbiri na M23. Ni inkuru tuzobandanya tubatohoreza. Tumushimire mugenzi wacu Jean Christophe Mugisha. Ino kuri inkuru yiwe turangirije ko amakuru ya radio Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini uyu munsi. Mwakoze mwebwe mwese mwateze yompi, mugire aho muba mwubahwe. Imana ibarinde akagaye n'agasuzuguro, tukuranye ko amatwi ntidukuranye ko imitima n'agahwana.